turabizi ko imana yasezeranye ko uwushira ibyizigiro muri yo atazomaramara, kandi umwami Yesu aravuga muri Matayo 7:24, muri Matayo 7:24 akavuga ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Iyi ni imvugo itangaje iyo umwami yavuze, kandi turabizi yuko ayasa amajambo yo mu kirere gusa, ariko ni umwami ubwiwe avuga. Umurongo wa 24 ngo nico gituma uwumva ayo majambo yanje wese ayo mvuze akayakora. Hano avuzwe yuko ntidukwiye gusa kumviriza amajambo y'Imana ngo hanyuma guce twigira, ahubwo dutegerezwa gukora bihuje n'ivyo umwami yavuze, tukabishira mu bikorwa, tugakora bihuje n'ivyavuzwe. Hanyuma akacageranya umugabo nk'uyo yakoze nk'uko nyene yavuze ko ni munyabwenge, ntiyubatse ku musenyi ariko yubatse ku rutare. Bene data n'abashiki banje, none bitumariye iki canke bimariye iki umuntu kumva ijambo hanyuma akaca rishibura mu mutima wiwe canke ntiyizere ivyo umwami avuze? Ntitukiri ngaha kugira ngo tureke ijambo ry'Imana ngo rirengane, ahubwo turi ngaha kandi twaratoranijwe kugira ngo twizere buri jambo ryose ry'Imana, turikore n'imitima yacu yose, dukore ko rivuze. Hanyuma haca havuga ko umugabo umuntu ameze nk'uyo ni umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Nibyo, ubwo rutare turazi ubwo rutare uwo ari we, Yesu Kristo. Turubaka amazu yacu tukayubaka ku rufatiro rw'urutare. Ukwizera kwacu dushira ivyizigiro vyacu kuri urwo rutare, k'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Murazi acavuga rero yuko umuntu yakiriye ijambo ryiwe muri ubwo buryo, akaryizera muri ubwo buryo, akarikora, ubu rero ibintu bishika birashobora gushika nimba inzu yubatse mu bwo buryo ku rutare. Aravuga rero ku murongo wa 25 ngo isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihota kirahohota, bisubira kuri ya nzu ariko ntiyagwa kuko yari imase ku rutare. Ibi ni ibintu bitangaje. Hanyuma rero hazi ibishaka, aho rero ndiyumvira yuko dufise inzu zihagije muri ubwo buryo mu byanditswe vyera. Niba twabivuga nk'uko ninde yarashingiye ku rutare, yaramase ku rutare. Aho rero imvura yaraje, isegenya, imiyaga irakubita, ariko iyo nzu ntiyaguye kubera yuko yari yugaye, yari yubatse ku rutare rushimitse. Kandi umwami Yesu rero aravuga ayo majambo kugira ngo natwe twubake inzu yacu ku rutare, kugira ngo dushire ivyizigiro vyacu byose n'ukwizera kwacu kose muri we. Mbere nayo imvura yogwa, isegenya, inkukura igatwaza, ntituyireka ngigwe, ariko iguma ihagaze. Kandi turashobora kuvuga yuko tuzogoma duhagaze nimba dushikamye kuri urwo rutandara. Nta kire kimwe kidoshobora gusambura iyo nzu, nta na kimwe, nta n'igisasu kirimbuzi, nta muntu n'umwe azobashoboye gusambura inzu nk'iyo. Bene data n'abashiki banje, mbega uko suguhamagagwa kubwizwa n'umwami wacu nkuko yabwiye hano ubwoko bwiwe, ariko igisabwa kimwe nuko twumviriza ijambo ryiwe hanyuma tugakora nkuko ijambo ryiwe rivuze. Ni vyingira akamaro cyane. Bene data n'abashiki banje, cyane muri ino minsi ya nyuma
kandi iminsi ikomeye, ariko turashimira cyane Imana yuko itwemerera yuko tuza tukumviriza kandi tukizera nako. Turabizi yuko nta n'umwe muri abo bizigira Imana azomaramara, ko rimwe na rimwe twibaza yuko byose bimaze kuturangirana, ariko murazi iminsi yose twabye twibaza yuko birangiye. Mbere n'igihe umwami wacu yabambwa bari gushobora kuvuga ati byose byaheze kandi byose byabaye iby'ipfa gusa, ariko si uko byari bimeze, ahubwo ni nyuma y'aho Imana yarabandanije. Imana niho by'ukuri ibintu byose by'ahubwo byatanguye. Rimwe na rimwe mu buzima bw'intumwa byasa nk'aho umwe canke uyundi yaba yumva ibi bimushikira nkaho menga Imana yatakaje intsinzi. Oya, igenda imbere mu ntsinzi, kandi turashima cyane, turananezerewe, duha icubahiro Imana muri kino gitondo. Naco aravugwa mu nyuma ku murongo wa 26 ngo ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Umurongo wa 27 isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhota kirahohota, bisurira kuri ya nzu ngo irasenyuka, kandi isengerana ryayo riba irikomeye. Nibyo uko niko bimeze, ni igihushanije n'ibyo twataguye gusoma. Bene data bashiki banje, bishobore kumera uko kuri twebwe, aho tugumiza ukwizera, aho duguma duhagaze ku ijambo, aho dukora kandi nk'uko rivuga, kandi ntitube abahakana, ntitwihakane ijambo. Imana ishobora kudufasha muri kino gitondo. Naco ndizera bikomeye yuko ifise byinshi byo kutubwira muri kino gitondo mu ijambo ryayo, ariko reka dufate ijambo ryayo, turyizere, tugende dutera imbere, dukore nk'uko rivuze. Izina ry'Umwami rihimbazwe. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusengere hamwe. Mana yizigirwa, turagushimira bivuye mu bwina bw'imitima muri kino gitondo, n'ubu naho kubwo kuba hano kwawe. Turagushimira kubwo indirimbo z'igiciro, turagushimira kubwo ijambo ryawe. Mwami, turashaka kumva ijambo ryawe kandi dukore nk'uko nyine rivuze. Mwami, urabona turi abantu buntu bibagira, turi abantu b'abanyantege nke, nta kintu na kimwe dushobora kwikoresha ubwacu, ariko Mwami warasezeranije, uravuga ko dushobora kuza kuri wewe mu kwizera, kandi ko ushaka kudukomeza, ko ushaka kuturongora, Mwami. Uko rero no muri kino gitondo naco turagusavye bikomeje, kugira ngo Mwami wizigirwa udufashe, utwigishe ukwizera. Mwami, unyigishe kwizera, unyigishe gutakamba. Mwami, duhagaze imbere yawe, kandi turagusabye ntube kure, ariko ube hafi yacu kwino saha yo muri kino gitondo. Ndagusabye Mwami wezigirwa, uhezagire bene data, uhezagire bashiki banje, uhezagire abo bose baje. Ndagusabye kugira ngo uhezagire mwene data uza kuzana ijambo ryawe Mwami, kandi aza kutugaburira ijambo ryawe. Nibyo nsabye kandi cyo cyifuzo canje. Mwami, imitima yacu ibe iyuguruye imbere yawe, kugira ngo dushobore kuryakira, tuguhimbaze bivuye mu bwina bw'imitima yacu. Haleluya, amen. Iri ku bw'izina ryawe ryera kandi rya Yesu. Amen, amen, amen. Umwami ahimbazwe kandi ashimwe kuba yatwemeye ko tuba hano kugira ngo dusenge, twumvirize ijambo, tureke duhezagirwe. Buri jambo ryose riratubwira, rikatwinjiramo, kandi rero tukibaza nimba ryoba rifatiye ku buzima bwacu, nimba ari ego ridukoze kwiki.
nous revient pas. ijambo ry'imana ntirigaruka ubusa gusa, riratwereka minsi yose, rikatwereka ico rirungikiwe. Et comme nous l'avons Kandi ici, nk'uko twabisomye hano ku murongo wa 24 ngo dans cette parole, nico gituma uwumva ayo majambo yanje wese akayakora, le temps de l'interprétation igihe est terminé. c'ibisobanuro caraheze, Le temps de faire igihe co gukora ivy'umwami yategetse caje. et par cette action Kandi biciye kuri ico gikorwa ijambo ry'Imana rizokwemezwa. Ni après ces paroles, neza nyene nyuma y'ayo majambo niwe acavuga ku murongo wa 28 ngo Yesu arangije ayo majambo yose, foule furent tout à fait ishengero ritangazwa n'inyigisho ziwe. verset 29, car il est Umurongo wa 29 kuko yabigisha nk'ufise ububasha, tout autrement que leurs scribes. ntase n'abanyabwenge b'ivyanditswe babo. Derrière ce qui nous a été lu, Inyuma y'ivyo twasomewe hano muri kino gitondo introduction, mu byatanguje harimo ayo majambo. le Seigneur enseignait Umwami yarigisha, yigisha bimeze ukundi bitandukanye et son enseignement n'ivy'abanyabwenge b'ivyanditswe, kandi inyigisho yiwe yarimwo ububasha bw'Imana bitandukanye n'ivyo abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga. Barigisha nkuko nyene bavyumvira, lui enseignait ariko wewe yigisha uburyo bw'Imana, yigisha nk'uko kuri. et les paroles de la foi Kandi ijambo ryo kwizera étaient dites ryamaze kuvugwa également du bien à tous. naryo ritugira neza twese. Sans la foi Atakwizera ntibishoboka yuko duhimbara Imana, et par la foi, kandi biciye mu kwizera tuzoba abanesha. immédiatement, Ubwo nyene narondeye parole dans le prophète ijambo mu muhanuzi Yesaya, qui est dit au chapitre haravugwa mu gice ca 26 muri Yesaya 26 verset 2. umurongo wa 2, Ouvrez les portes nimwugurure amarembo kugira ngo ihanga rigororoka rikitondera iby'ukuri rishike. verset 3. Umurongo wa 3, Tu bénis un cœur ferme uzozigama amahoro masa umuntu akwegamika ko umutima wiwe en toi. kuko akwizigiye. Umurongo wa 4, Faites confiance nimwizigire au Seigneur uhoraho à perpétuité. ibihe byose, kuko En Dieu le Seigneur, vous avez un rocher et uhoraho Yehova ariwe gitandara camaho ibihe bidashira. cette parole. Gushika hano iri jambo ry'igiciro twumvise havugwa igitandara, ngo umuntu yumva ijambo ry'Imana akarishira mu bikorwa aba asa n'umuntu yubatse inzu yiwe Roc. ku rutare. Et ici, Hanyuma hano nous est dit, turabwiwe ngo faites confiance ngo nimwizigire uhoraho à perpétuité. ibihe byose, Car en Dieu le Seigneur, kuko vous avez un rocher éternel. muri muhoraho Imana ari we gitandara camaho ibihe bidashira. Turabona hano yuko Inséré umurongo w'ivyanditswe ushizwe mu wundi, et que kandi Dieu Imana parlait ici hano et aussi là-bas. yaravuze ntariya yaravuze. Non plus ignorer, Ntidushobora kandi kwikawusha ivyanditswe hano tu bénis le cœur ferme ngo mu Gifaransa ngo uhezagiza umutima ushikamye n'agakiza, qui est plein de kuko confiance wuzuye icizere en toi. ngo urakwizigiye. Nous n'avons pas confiance en moi. Eh, Nous n'avons pas confiance ntidufise ibyizigiro muri jewe, muri wewe canke muri twebwe, ariko dushira ibyizigiro vyacu muri uriya yavuze, uriya yakoze, kandi uriya yihishuye. que Dieu me donne. Imana iguhe umutima ushikamye. Paulo A écrit dans yaranditse ahantu hamwe aravuga ko notre cœur, imitima yacu
s'affermir. yategerezwa gushikamishwa ibyo bikorwa n'ubuntu kandi imana ihezagira umutima ushikamye imana iwezagiza agakiza kubera iki kubera yuko uba wuzuye icizere umwizigiye umutima ushikamye wuzuranye icizere mu mana nzima nifuza umutima nk'uyu iminsi yose uba wuzuye ukwizigira ukumwizigira aho rero muri we tugira igitandara cy'ibihe bidashira mu gice cya 28 muri Yesaya hariho ijambo rishaka gusa n'iryo kandi ibyo rero ku murongo wa 16 Yesaya 28 umurongo wa 16 Yesaya 28:16 nico gitumye umwami uhoraho avuga ati raba ndashira Isiyoni ibuye ryo kuba itanguriro ibuye ryagejejwe ari ryo ryo kugumya imfuruka riri n'igiciro rishikamye cyane nk'igitandara kandi uwizera ntazomaramara turabona umwami imana biciye mu kanwa k'abahanuzi yaravuze kandi yatangaje ibintu mu nyuma byaje gucika ibintu by'ukuri bihari turashobora rero kuba tumugirira icizere tugashyira icizigiro cyacu muri we uwizera ntazomaramara ninde yizera nde yizera mu biki ninde nuwizera imana akizera n'ivyo yavuze iyi myaka yose irenganye abantu baricaye ahavugirwa ubutumwa ariko haravugwa ubutumwa hanyuma abavuga butumwa bavuga ibyo bari baratahuye mu ijambo ry'Imana hanyuma abandi bumviriza ibyo bishiriramwo ibyumviro byabo bashiramwo ibyumviro byabo hanyuma kumbure bashobora no kubikora ariko ibyo bihe byose byaraheze imana yaravuze ubure turi ngaho kugira ngo twumve icyo mwemo abwira amashengero atari kugira ngo twishyiremo ibyumviro byacu ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ahubwo kugira ngo hatwinjiremo ibyumviro by'Imana ibyo biciye ku ijambo ryayo byagaragajwe ibyo biciye ku mvugo yabyo byagaragajwe ku ijambo ryayo hanyuma tubona uko tubishyira mu ngiro ku bw'ubuntu ejo ku mugoroba twafatiye mu ncamake ku kuba tubaye mu gihe aho Imana ivuga ijambo ryayo mu buryo butumbereye ikabibwira ishengero hanyuma twashimitse ko yuko ubu ni byangombwa cyane gusumba uko byigeze kuba kumviriza neza ibyo Imana yavuze hanyuma rero ibihose birashobora kuza no kunze yuko twaririmba iyo ndirimbo ngo ibihuse birahuta ibihuse bikaza imipfunda ikisuka Imana izocunga kugira ngo abo bose bashingiye kuri yo bagume bahagaze hoza ibishaka kuza byose ushikamitse kuri icyo gitandara ninde nuyo yumva ijambo ry'Imana akashira mu ngiro iyo ni inyishu yumvikana kandi itumbereye neza nta muntu umwe akeneye kwibaza ngo ego abo bantu ni bande umwami yavuze iki igihe rimwe baza bakamubwira ngo mama wa nyina wawe na bene nyina barakurondera bari hano hanyuma
yitegereza abantu bari imbere yewe, arabaza ikibazo ati ariko mama wanje ninde? Ati bene mama ni bande? Wenyine acatanga inyishu ati abo bose bakora ukugomba kw'Imana, nguwo mama, ngabo bene mama. Ibyo byari biki? Bamubajije ikibazo ku bintu byo ngaha ku isi, ariko yabasubije ikibazo mu buryo bw'impwemu ngo ni bande bene mama ni bande? Aravuga ngo abakuru ugomba kose kwa data ari mu ijuru, data ari mu ijuru. Aho rero igihe dusenga ngo muri data wa twese, ngo ukugomba kwawe nigukoreke ano ku isi ngo kureka mu ijuru, dutegerezwa kuba dufise ku mutima yuko Imana ishobora gukora kugomba kwayo biciye kuri twebwe, kuko ni kuri ibyo nico kituma turi hano. Rimwe na rimwe dutangura gufata ikintu kanaka, tukaba dufise mbere n'ibintu byinshi byiza tugambiriye, tugahindura n'umugambi wacu, ariko Imana yo ntihindura umugambi wayo. Hamwe n'Imana byose bigenda nk'uko yabitegekanije, kandi ibyo rero turabishima cyane cyane. Hano nashaka kugira icyo mvuga. Murazi nukunze kuba ubu ndi mu rugendo nagiye, ariko ari ibintu bibiri cyangwa bitatu byatumye bidashoboka. Ubu rero ndaruhutse kuko bitigeze kuba, ahubwo ndabinezererewe. Iyi myaka yose ibi ntibyari gushoboka uko muri kamere kanje kameze, ariko ko minsi yose nabashaka kuba ngumya amasezerano yanje. Ubu rero hari ibintu byabaye ku buryo bw'uko ndi hano. Ndizera yuko Imana irongora ibintu byose, kandi nk'uko nabivuze ibyo ndabiruhukira muko nibyo dufise ku mutima icipfuzo ryo gutanga ijambo ry'Imana ry'ubwiza ku bantu bose. Twokunze kujana ubutumwa bw'Imana ku bantu bose bari ku isi, tutabuvanze mu buryo butunganye, kandi uko niko rero byose tubitereka. Arashobora kuba uhereye ku busa agakora ikintu gihambaye, kandi izo nzira zose zo gucishwa bugufi cyangwa gusuzugurwa zikabaho kugira ngo ashimagizwe. Ikintu kimwe kizwi neza ni uko tutagishaka kuba ibikinisho by'ibintu ducamo, ariko dushaka ko Imana aba ariyo igenzura ibyo uko bishika, hanyuma ikagaragaza mu bwoko bwayo. Umugwanizi agatakaza uburenganzira bwose ku mpwemu, ku mubiri no mu bugingo. Imana igashobora kwishimagiza, hanyuma ikigaragaza. Umuntu yumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, abasa n'umuntu aca umugabo cyangwa abasa n'umugore yubatse inzu yiwe ku gitandara. Aho niho bashaka kubamwo, kandi naho twese dushaka kuba ku bw'ubuntu. Amen. Ejo mu gice gito naravuze muri iri jambo ryabwiwe neza ishengero bivuye mu gakete kazunguruka, kandi nta kindi na kimwe tuza gukora, kandi ntidushobora kubihunga kiretse ku gushimika ku byo Imana yashimitseko, gushimika ku byo Imana yashize imbere. Tuvuge ibyo yavuze. Ndibaza ko ni mwida Tarus mu isengesho yavuze ko ubuntu bukwiye gutangwa kugira ngo ibifungurwa bigabugwe. Hanyuma mu kwiyumvira kuri ibyo, ubwo nyene naciye ngira icyumviro cya kabiri. Iki cyumviro gikurikira iki atari gusobanura ibifungurwa, ahubwo kubigabura. Aho rero harimwo itandukaniro rikomeye. Ugusobanura, gusigura ni ikintu kimwe, ariko kugabura naco ni ikindi kintu.
avons aussi compris kandi twaratahuye rero yuko ntidushobora guha ibyo kurya bikanye ubwoko bw'Imana. que la nourriture Bikwiye ko ibifungurwa biba byuzuyemo umuriro w'Imana. None bimaze iki abo bantu bose bakavuga ibifungurwa hanyuma ntihabe ari ikindi kintu bavuga kiretse isahani ikanye ya kera hariko ibintu. Imana ishaka isahani iriko byose ibigize ko umugabane kandi bikaba bishushe. Imana ishaka gushirayo mwo umuriro mw'ishengero, ishaka gushiramwo umuriro mu ikoraniro, mu butumwa, mu ijambo, kugira ngo ntitugume dukanye turakazuyazi, ariko nk'uko bavuga ngo ukanye canke naho ubushushe. Ariko kubera ko urakazuyazi ndakudahwa mu kanwa kanje. Imana ishaka guheraheza gukanya kose kandi izobikora. Birakwiye yuko havyuka haseruka ishengero kuko abakristo bo bwa mbere bari ishengero riba ryuzuye urukundo rw'Imana kandi rikarifise umuriro uva ku Mana. Twamaze kuvuga ejo kuri iryo shengero, mumbabarire kuri iryo jambo ku ishengero. Ubure ndibaza ni bangahe ubu bareka bagakogwako bakabwirwa muri kino gihe cacu? Ni bangahe barongorewe mu zindi nzira bakaba batagishobora gushikira ivy'Imana ibwira ishengero ryayo muri mwa kino gihe mwino minsi? Nza gusoma intango gusa kugira ngo ndabereke yuko benshi ntibarasoma n'ikete rizunguruka reruka, ariko mu Tabernakulo ntihavuga ngo umugoroba umwe igihe nariko ndasenga ndi imbere y'Umwami, Mpwemu Yera yarambwiye ngo fata ikaramu ryawe wandike. Igihe narifata mu biganza, Mpwemu w'Imana yampaye ubutumwa bw'ishengero. Ubwina nibyo bintu nyene nivyo abahanuzi bose baronse. Baba bicaye aho, Mpwemu w'Imana akaza kuri bo, ngo kimwe hakaba hari umwe abandikira, bo bakaba bavuga ayo majambo gusa bishingiye ku nyigisho bahawe canke barandika ubwabo. Igihe havugwa hano ngo fata ikaramu ryawe wandike, ngo aravuga ngo igihe narifata mu biganza, Mpwemu w'Imana yampaye ubutumwa bw'ishengero. Uyu munsi ndavuga yuko umuntu ari mu ishengero ry'Imana nzima azokumva ubutumwa abwigwa, kandi umuntu atabwumviriza abazize ivyiyumviro vyiwe kandi aca ku ruhande. Hanyuma arabana yakavuga mu nyuma akavuga ngo ndabibazaniye hano bijanye no kuba ari jambo kubwo canke ku mugeni. Ivyo navyo bitegerezwa gushimikwa ko Yohana yaramaze kuvuga kiriya gihe, aravuga ngo ufise umugeni n'umukwe, kandi umugenzi w'umukwe yumva ijwi ry'umunezero ry'umugeni. Yohana 3:29. Ivyo byari biki? Yari afise ubutumwa bwo gutegura imbere yo kugaruka kwa mbere kwa Kristo. Hanyuma iyo uravye neza ni igice c'umurongo uri muri Maraki. Hamwe mu Bibiliya yacu dufise ibice bitatu gusa, muri Bibiliya zimwe Maraki ifise ibice 4. Hano dufise imirongo 2 mito cane, umwe wozuye n'undi w'igice. Muri Maraki 3 umurongo wa mbere turafise umurongo wozuye. Hano nk'akarorero aravugwa Maraki 3, Maraki igice 3 umurongo wa mbere, umvengira ntume integuza yanje induranirize inzira imbere yanje. Ibi nivyo byavuzwe ibi byose kuri Yohana. Hanyuma dufatiye ku vyemeje ibizino rishasha, agace gakurikira
ka nyuma est au verset kari 6 du verset. ku murongo wa gatandatu muri Maraki kane. A également été fait Akambere karakoretse, agace kambere karakoretse ibice ku bukozi bwa Yohana. Mu bifatika imirongo ibiri, umwe wose ugafatira ku gikorwa gikomeye cyakozwe kiriya gihe kera. Iyo twiyumviriye yuko mu gihe cyacu nyene agace ka kabiri k'umurongo umwe ngo nawe azogarukana imitima y'abana ku yabase, iyo turabye igisomwa gito nk'ikiraho n'aya maso yo hano ku isi twovuga ati mbega aka niko gahagije kubwo igikorwa nk'ikiraho gikomeye? Ego, akanyene karahagije, kuko muri aya majambo ibintu byose Imana yitwararitse ku iherezo ry'iminsi byaravuzwe. Ni kuvuga kurungika umuhanuzi akagarukana, agasubizaho, akagarukana mu buryo bushasha ijambo, hanyuma agahindukiza imitima y'abana b'Imana ku byari biri ku ntango. Nta kintu gihambaye cyo kuvuga, ariko ni ibintu bishika ku bw'ubuntu, si igice kirekire gisabwa. Iyo dusomye abahanuzi bo mu Isezerano rya kera, hari ibice usanga ari birebire cyane, hanyuma ugasanga muri icyo gice kirekire harimo iryungane rimwe. Iryo ryungane ugasanga ni ubuhanuzi, hanyuma iryo jambo ugaca usanga ni ryo nyamukuru, ugasanga rishigwa muri icyo gice cyose. Turashobora gushimira Imana yuko hari uwarungitswe muri runo rungano rwa nyuma kugira ngo abone ako karongo, aka gace k'akarongo kamwe, hanyuma akuzuze agashire muri gahunda yose y'Imana. Ndeka mvugisha ukuri, jewe nawe ntitwokabaye na rimwe twaramenye ngo tubone aka karongo ko mu byanditswe gafatira mu gihe cyacu. Mbega ni kangahe twasomye Zekariya 14 ngo mu gihe cy'umugoroba ngo hazuba umuco? Ego, twarabisomye, tubisoma mu mvugo nyene aho ikunda gushingwa yuko Imana izoye kwishurira ubwoko bw'Abisirayeli. Ubu rero tukaza kumenya yuko ibibangabanganwa nuko ishengero na Isirayeli byari ari byangombwa cyane ku Mana, ku buryo bw'uko hagati na hagati mu buhanuzi ibyo kuri Isirayeli bizosoza mu bintu bisanzwe mu gice kimwe, naho bikaba biri ku ishengero. Ninde rero yabibonye? Ninde yabyumvise? Twese twari kuba twarabisomye inshuro 1000 ngo ku mugoroba hazuba umuco. None bice gato twari twatahuye iki gushika ubwo? Rero dushimira Imana yuko yabwiye ubutumwa ishengero, ariko nyene neza ahanyene mu byo dushaka kugaragariza ubwoko bw'Imana muri mwikete riheruka ryarungitswe mu butumwa bwa nyuma. Ntiharimo gusa ubutumwa, ariko muri data Branham yari yicaye ngaho, hanyuma yakira byose abihawe no guhomekerwa bice kuri mwe mu yera. Kandi ibyo rero turabishima cyane. N'abantu bangahe basomye iryo kete rizunguruka? Ndizgira ko ni bose, ariko ni benshi. Abantu bose bategereza kurisoma. Ni ijambo ritumbereye ryabwiwe ishengero. Twarasomye agace ejo. Muri iyi minsi ya nyuma ishengero ry'umugeni by'ukuri, urubuto rwa Kristo rushika kwibuye ry'agasongero, bikariba ishengero ridasanzwe, urunganwe rudasanzwe mu kumwegera. Ni ubwoko budasanzwe bumwegera. Abantu bari mu mugeni bazoba basa nawe, basa neza no mu maso hewe. Uko niko bitegerezwa kuba kugira ngo tuve
babe umwe bazoba bari uguhishurirwa ukugaragazwa bitumbereye biva mu ijambo ry'Imana nzima, atari gusa ibyo kubona gusa, ahubwo ni kubiba kubwira ijambo gusa, ahubwo ni kuba ijambo. Umugeni ntazoba afise uguhishurirwa kw'ijambo ry'Imana rizima, si kuvuga ngo azoba yarumvise ngo yumve ijambo gusa, ariko we ubwiwe azoba ari ico Imana yasezeranije kandi ico yatangaje. Kandi nk'uko twabisomye hano ngo bazoba ari umwe, atari kuba biyunze, ahubwo bazoba ari umwe. Hariho itandukaniro hagati yo kugerageza gushiraho ubumwe gushira hamwe imigwi yose y'amadini n'ayidegembya. Ico ni ikintu, ni politike ya kidini hagati hamwe n'ibindi mu ishengero ry'Imana nzima, biciye kw'ijambo, kuri mwemu no ku maraso, babaye umwe mu izina ry'umwami kugira ngo Imana ishobore kwigaragaza biciye kuri bo. Ndizera yuko ivyo turamaze kubifata. Bazoba ari umwe, kuzoba ari guhishurwa gutumbereye kw'ijambo ry'Imana nzima. Yesu Kristo umwami wacu yabaye uguhishurirwa bitumbereye kw'ijambo ry'Imana, biciye kuri we ijambo ryambaye umubiri, hanyuma igice cyategetswe gusozwa nawe cyarasohoje. Ivyo nyene byarasezeranijwe uko nyene bisezeranirwa umugeni. Murashobora gusoma ivyo bintu byose ku bwanyu. Akagwi gato k'urubuto rw'ukuri rw'ijambo kazogaragaza umugeni mukundwa wa Kristo. Niyo nkumi y'imwe mu ijambo ryayo, ni inkumi kuko ntazi imigenzo n'imigigwa y'abantu. Uko niko ivyo bishika, niko bimeze. Nimwumvirize, biciye ku ngingo z'umugeni niho asoreza ibintu byose Imana yasezeranije. Ni biciye mu ngingo z'umugeni, kandi aho rero niho tubona umuhamagaro uva ku Mana mu bwoko bwayo mw'ino bisi ya nyuma. Ni umuhamagaro wo hejuru cyane, si igihe gusa c'ubanozi c'ingirakamaro kidasanzwe cyo tubayemwo gusa, ariko ni ikintu kidasanzwe, nico Imana yihaye gusoza kwerezo ry'iminsi. Kandi ntibishobora kuba ahantu ibintu byose biza bikagenda, ahantu abantu baba bashaka gukora ibi n'ibindi babyikoresha biraritse, ariko ni ahantu gusa ubwoko bw'Imana bukoranira nk'umugeni wa Kristo, bakaba umwe, aho ata muntu n'umwe aba ashaka kuba ikintu na kimwe, aho umuntu ataba ashaka kugira ibyo kwiha agaciro cyangwa ngo agire ikintu akora, nk'uko umwami avuga, nk'uko twabisomye ejo ku mugoroba ngo mutamfise n'akintu kimwe mushobora gukora, kandi turindira gusa mbega ibintu n'ibingahe uyu munsi bikorwa, kandi biba ari biki rero. Ibi gikorwa cyose cy'umuntu bwite ahubwo kigora Imana, turindiriye igikorwa cy'Imana yacu. Ndasoma ingingo z'umugeni zizomukunda kandi zizoba zifise ubwo bushobozi, kuko niwe mutwe. Amen. Ubushobozi bwose nubwiwe, nubwabo, bamugamburukira nk'uko ingingo z'umubiri wacu zigamburukira umutwe. Igihe twiyumvira kuri iryo jambo, imitima yacu hari ukuntu yifunga, yegeranya, kandi tube by'ukuri tugamburukiye Imana nk'uko dukwiye kumera ku mutwe. Murazi yuko twamaze kuvuga no kuri ibyo nabyo, iyo ushatse gufatanya cyangwa ukagereranya no kuba yuko bikwiye ko dushika aho, kandi ko bizoshikaho aho ugufatanya bizobaho hagati y'umutwe Yesu Kristo hamwe n'ingingo z'umubiri wiwe mu mubiri. Aho rero turabizi neza
que notre corps yuko imibiri yacu est parfait, turazi ko imeze neza, ikora muri ubwo buryo nyene. Sinkeneye kubwira ikiganza ati ubu rero ugura ico gitabo, oya. car le moment est venu. Igihe canje gishitse cyo guhindukiza impapuro, ivyo byikora ubwo nyene. Alors pas besoin de aho rero sinkeneye kubwira ati kuboko bikore, ariko ukuboko kurabizi bifatiye ku bintu bibereye mu mutwe, kurazi ko gutegerezwa gukora ubwo nyene. si je dois bouger. Nimba neza kugerageza ikirenge, sivuga ngo kirenge cy'iburyo ubu rero duga nshaka kugenda, oya. Cela se fait de manière Ivyo byikora mu buryo bwikora nyene. Ingingo z'umubiri ziba zifatanye n'umutwe, ziba ziwoza ku buryo bw'uko ibintu byose byipfunya mu buryo bwikora, bigatondekwa neza, bihuje n'izindi ngingo. Uko niko bimera ku iherezo ry'imisi, hamwe n'ishengero mugeni, hamwe n'umukwe azoba yambaye ubushobozi bwiwe, ariko by'ukuri afatanye nawe, yiyunze nawe. Nta muntu n'umwe azoba ashaka gukora ikintu ciwe ku ruhande rwiwe. Ni byiza kuririmba nta nzira ngo yanje shaka bwite, ntagomba kwanje kwina. Wewe hitamwo wenyene, hanyuma ukazubona ibyo ukora bifashe wundi buvuduko. Oya, soko turiko tuvuga ibijanye no guhuza kwa data n'umwana. Yesu nta kintu na kimwe yakora gushitsaho data yabanza kumwereka. Yohana 5:19. Ubwo bufatanye ubu butegerezwa kuba hagati y'umugeni hamwe n'umukwe n'umugeni wewe, kandi ugufatanya hagati y'umukuru ashibagizwe w'ishengero hamwe n'ishengero, ni kuvuga ngo ingingo ziwe bitegerezwa kuba ari gufatanya biva ku Mana. Nta muntu n'umwe guhuza, nta muntu n'umwe akora icyo cyose kiretse ibyo abanje kubyerekwa na mwemu. Yesu yaravuze ijambo kurindi, aravuga ngo umwana nta kintu na kimwe ashobora gukora yigeneye, ariko akora ibyo abonye data akora. Ni bangahe uyu munsi bashobora bagakora ibintu umuntu yomenya ari biki? Ubu tugeze ahantu mwonyizera mutonyizera, ariko twageze ahantu aho ata kintu na kimwe tugishoboye gukora. Na jewe nuko, ariko ndaramurira amaso yanje ku Mana yanje, kuri uyo yatanze amasezerano, kandi ndashaka kuba ndi ku ruhande rwiwe igihe ashatse gukora ikintu kanaka, ashobore kubitumenyesha, hanyuma tube twiteguriye kubikora. Kandi nyine haranditse ngo abari mu mugeni bakora gusa bihuje no kugomba kwiwe, kandi nta muntu n'umwe ashobora kuronka akora ibindi ngo bafise ukunikoraho agize canke naho banumye. Ni kimwe canke n'ikindi, mo kimwe, ikintu gikozwe mu izina ry'umwami, canke nta kintu kimwe cakozwe, canke ikintu cavuzwe mu izina ry'umwami, canke nta kintu kimwe cavuzwe. Ngaho aho rero tumaze gushika, kandi turizera yuko kubiraba ijambo ry'umwami, umwami yavuze biciye mu muhanuzi wiwe, umukozi wiwe yavuze mu buryo bwumvikana. Twaronse ukurikoraho agize biva mu ijambo. Abari mu mugeni bakora gusa bihuje no kugomba kwiwe. Reka ndababaze, nanjye ndibaza, kandi ndanabaza n'abo benshi biharura mu ishengero, mbega turi munsi y'ukwekoshwa? Ni iyihe mwemu ibaganza? Ni irihe jambo riri mu mitima yabo?
riri no mu kanwa kabo. Ainsi par Mbega ukuri koraho agize, mbega bijyanye no kuba ari amajambo y'Imana atanga ubugingo canke ni imyami itanga urupfu. Ibyo ni biki? Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo turyakire, kugira ngo tube igice cy'iryo jambo ryiwe, hanyuma abone kurisohoza. Ibintu byinshi biravugwa hano, vous pouvez continuer à les lire. murashobora kubandanya kubisoma munabyumvira ko ubwanyu. Si ibyo gusa, ahubwo twese hamwe turashaka gusaba Imana kugira ngo Offre par grâce iduhe ku bw'ubuntu ubwo bufatanye hamwe n'ibyo ikora ubu, avec ce qu'il fait maintenant. hamwe n'ibyo ikora ubu. Abantu benshi Encore être ibintu byinshi byoshobora gusomwa, ibintu byinshi byoshobora kuvugwa. Imana iduhe ubuntu, jewe, twebwe twese, kandi n'abo arabayo, de nous laisser kugira ngo tureke dukosorwe, tureke aider. dufashwe. Amen. Nous ne pouvons pas nous aider. Ntidushobora gufashanya bamwe ku bandi, ariko Imana irashaka kudufasha twese. Amen. Kandi uwo Imana ifashije mu by'ukuri aba afashijwe. Nous dépendons absolument de son aide. Ibyacu bivana byuzuye n'ubufasha bwiwe. Iyo dushatse gukosora abantu, ahubwo tubahungabanya gusumba uko bari bahungabanye. Amajambo yacu ameze nk'amajambo y'abagenzi ba Yobu, ntigera azana ukubonesherezwa, ahubwo Que ce qui entraîne. azana ibintu mu nyuma bituma haza izindi nyinshi mu nyuma. Mais la parole de Dieu apporte la clarté. Ariko ijambo ry'Imana rizana ukubonesherezwa, kandi ijambo ry'Imana ribwira umuntu wese, kandi ribwira umuntu wese ibyo akwiye kubwirwa muri uwo mwanya. Hano ndabandanya gusoma kwanje ngo dutegerezwa kuba tugabye uko tukabibona. Imana Promis yasezeranije ko izobisohoza mu gihe cy'iherezo. Hanyuma acaza umurongo wo muri Maraki 4, chapitre 5, Maraki 4 verset 5. umurongo wa 5 n'uwa 6 muri Maraki 4:5 bitegerezwa gushika kuko ijambo ry'Imana ryavuzwe n'umuhanuzi Maraki ubu ryabaye rizima biciye kuri mwemu. Yesu yabivuze ko Elle trouve ribona ugusoza kwaryo avant la seconde imbere yo kuza kwa kabiri Seigneur. k'umwami. Au moment du retour de Christ. Mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, Les Écritures. ivyanditswe byose bitegerezwa gusohoza. Lorsque ce messager Igihe dont iyi Maraki ntumwa parlait, iyo Maraki yavuze igihe izoza, ishengero de parmi les païens se trouvera dans la dernière ryo mu banyamahanga ryisanga mu gihe ca nyuma c'ishengero, en accord avec la parole. rizohuza n'ijambo, Enseignera toute la Bible ngo azoza n'ijambo, azokwigisha Bibiliya yose guhera mu itanguriro gushika mu vyesho Yohana, azohishura ico urubyaro rw'inzoka ruri, kandi azotegura imvura ya mbere n'iya nyuma, ariko amadini azomwanka. Voici un point très important. Ngakore agace k'ingirakamaro Aura ngo la pluie. azotegura imvura ya nyuma. Nous vivons Tubaye une période de mu gihe cyo twitegurira imvura ya nyuma yizosukwa, et cette chose kandi ico kintu nyene ni ukwitegurira iyo mvura nyene. il enseigne Haravugwa hano ngo azokwigisha Bibiliya yose guhera mu itanguriro gushika mu vyesho Yohana. Nimba rero ndi hano uyu munsi, grand-père Eling aussi je sokuru wanje Green barije canke abatama bizera guheza nk'imyaka 100, imyaka 80 canke 50 iheruka. de quoi on parlait les prédicateurs. Mbega abavuga butumwa bo mwikanguro bavuga iki? Bagafata amavanjiri 4, bagafata umurongo wo mu vyanditswe umwe uwundi hariya. Ndabibabaza uyu munsi abo bose
dans la gloire. batashe mu bwiza Pour témoigner boshobora gushinga inahe yuko babigishije ariko ninde yatanguranye n'itanguriro, ninde yigije afatiye mu byesho Yohana, ninde ijambo ry'abahanuzi ryahishuriwe. Abavuga ubutumwa bakomeye gushika no mu minsi yacu. j'ai moi-même jewe ubwanje narabye mu gitabo kimwe umwe mu bakomeye mu banditse mu butumwa nka 17-18 mu gitabo kimwe cyasa koko na Bibiliya. et comme j'avais attaché Hanyuma kuko nategereza gusobanura wakuvuga ko ryesezerano rishasha rindi, hanyuma naravuze muri jewe ati ibi bintu bikora neza, none mu by'ukuri bigenda gute? Hanyuma uko byasa inyuma byasa n'isezerano rishasha hamwe n'ikeyo nziza itukura, ntiyari isezerano rishasha, ntiyari na Bibiliya, ahubwo bwari ubutumwa 17 bwanditswe neza cyane hamwe no gufatira kuri Bibiliya kwinshi guhoza, uko niko bashobora gukurikira ibintu nk'ibyo. Bakondwa dutahure uyu bose ntitukibaye mu bihe byo muri kahise aho abantu b'Imana, kandi ntitubihakana, abantu bakomeye b'Imana bagendagenza hano ku isi, kandi Imana yarabahezagiye, ihezagira n'ibihumbi byinshi biciye kuri abo. Ariko igihe rishe bwashike ugushikira ibintu bya nyuma, ibintu bya nyuma mu byo ntibyari bwashike, byo bishika ubu. Ni kuvuga ni mu gihe cyo gusohoza, mu kuvuga ibintu nk'ibyo ntidushatse gucisha bugufi abandi bo hasi bo mu isi umwe canke abavuga ubutumwa bo mu makanguro bo mu isi, ahubwo Imana yugura inzira ku byari bigiye kubandanya. Ubu rero twashitse mu gihe aho ibyo bintu byose biba. Ninde muri abo yoba yaravuze icyaha cy'inkomoko? Ninde yahishuye amabanga y'Imana bijanye n'agakiza no kubohoka k'ubugingo? Kandi nicyo kintu nyamukuru. Ariko ku iherezo ry'iminsi hari igihe c'ubuhanuzi, kandi Imana yarungitse umuhanuzi uwo yashobora kuvugisha nk'uko yavugisha Aburahamu, Isaka na Yakobo. Umugabo yatwara imodoka nk'uko jewe namwe tubikora, yanywa akajya nk'uko tujya, nk'uko bigenda. Ariko umuntu w'Imana, umwami yakuye muri benshi kugira ngo avugire muri we muri ino minsi ya nyuma. Turizera yuko kuva mu itanguriro gushika mu byesho Yohana ibintu byose byarigishijwe, kandi turizera yuko nta kintu na kimwe coshobora kongerwa kuri ibyo. Haravugwa hano, aravuga ngo inyuma yaho ingingo y'inkomezi mu nkomezi yo ku musozi Karumeli yaba mu gihe c'imvura ya nyuma. Nk'ikintu ca mbere ukwitegura kw'imvura, ubwa mbere kw'iyo mvura ya nyuma. Ikintu ca mbere mu bihe by'umwaka, mu bihe by'imvura ya nyuma, ingingo y'inkomezi yo ku musozi Karumeli izoba gufata ingingo. Tubaye mu gihe gikomeye kandi c'ubwiza, nubwo turemerewe imbere muri twebwe n'inyuma naho, ariko ntiduhebwa. Nubwo rimwe na rimwe dukubitwa hasi, nk'uko Pawulo abivuga, ariko nubwo biruko Imana niyo kwizigirwa, kandi iradufata, irangumya, iradufata twese ikatugumya, kandi idodutwara iducishe mu bintu byose. Ibintu byose bitegerezwa gushika. Munyemerere nsome hano. Yohana yari ubanziriza kuza kwa mbere, nkuko biri muri Malaki 3 umurongo wa mbere. Yabanjirije imvura ya mbere, yankwa n'abanyedini bo mu gihe ciwe. Yesu yaje yuzuye ubushobozi bwa mwemu ku musozi wo guhindurirwako.
uwuza imbere yo kuza kwa kabiri kwa Kristo nawe azobiba imbere y'uko agwa imvura ya nyuma. Mbega murabona ibyo ari byo? Uwa kabiri abanziriza ukuza kwa Kristo azobiba imbere y'uko imvura igwa. Kiracari igihe cyo kubiba, kandi twarabishimitse ko mu butumwa hano bw'inyuma yo kugurwa kw'imatanijwe ndwi Mwendata Branham uko ndabizi yaravuze aravuga ubutumwa, ntiyavuze ngo jewe, yavuze ngo ubu butumwa buzobanziriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ibyo nyene nivyo biba. Ntitwakurikiye rero imigani yari mwe nakingi k'abantu, ariko tuzohagararana n'ibi imbere y'Imana, kuko Imana yavyemeje guhera ku ntango gushika kw'iherezo. Hano ku isi nta kwemezwa nk'ukuraho kwa gwari ku isi nk'uko Imana yabitanze biciye mu bukozi bwa Mwendata Branham, biciye ku bimenyetso by'uburyo bwose n'ibitangaza. Ibimenyetso n'ibitangaza si ibyo gusa, ahubwo n'ibintu by'indengakamere, ibintu vyagiye birashika, ibintu byinshi byoshobora gusomwa hano. Ariko ubu rero kumbure ikintu ca nyuma nguma shaka guhagarika, hanyuma nkumva sindabishoboye, ariko Imana yaratugabishije kuri ibyo. Aratubwira muri Mateyo 24 yuko mu bihe vya nyuma izo mpwemu zibiri ziba zegeranye hamwe impande y'iyindi, ku buryo bw'uko abatoranijwe gusa nibo bashobora kuzitandukanya, kuko bo bonyene ntibazoshukwa, ntibazozimizwa. Ni gute mbega urobanura impwemu mu yindi? Muzigereshe ijambo. Nizitavuga ijambo nuko ziva kuri wa mwansi, nkuko uriya mwansi yashutse uwo mugeni ubwa mbere, agerageza no gushuka umugeni wo muri kino gihe mu kugerageza kumuvangira na za nemera cyangwa ngo amukure ku ijambo ry'Imana. Ico kintu ntigisanzwe, ntibyoroshe ngo bigaragare byo gutandukanya. Hano hariko havugwa impwemu yuko izo mpwemu zibiri zizoba zegeranye imwe impande y'iyindi, kandi byoba ari byiza cyane iyoba impwemu imwe iri mu bwami bwayo, iyindi nayo ikaba mu bwami bwayo. Aho rero coba ari ikintu ciza kandi gisanzwe coroshe. Iyoba mwemu w'Imana ari we wenyine ari mu bwami bw'Imana, nta kibazo na kimwe twokugera tugira c'uburyo na bumwe. Ariko ivyo bintu bibiri, izo mwemu zibiri zirabangabanganwa mw'ikoraniro. Kandi Mwendata Branham yaravuze ngo muri buri kanguro ryose havamwo amahasa. Hari ababyawe ku bwa mwemu, hari n'ababyawe mu buryo bw'umubiri. None abo twobatandukanya gute? Hanyuma inyisho nuko nimba batavuga ijambo nuko ari aba mubi. Barashobora gusezeranya ibyiza byose bashaka, nimba ibintu bavuga bidahoza n'ijambo canke ngo bishike abiki bakundwa. Nabibwiye mwene data Alfred Borg inyuma yo kugwa kwiwe kiriya gihe kera. Ivyiwe si ibintu vyano ku isi, ariko ni ibintu vyo mu buryo bw'imwemu. Kandi uyu munsi ndi kw'ico gihagararo nyene, ntidufise guhangana n'abinyama n'amaraso, ariko ni guhangana hagati y'imwemu mbi n'ubushobozi buganza ikirere.
Mais nous pouvons ariko turashobora kuba tuzi neza yuko imana izosoka itsinze kuko yamaze kuba yatsinze. Amen. Ntazoba gusa uwatsinze. Golgota iri inyuma yacu buri kahise, ukuzuka kwarabaye, urupfu rwaraneshejwe, ukuzimu kwaraneshejwe, ikosa ryarahongewe, ikosa icyaha byo byose ni ibikorwa byakozwe n'Imana. Aho rero ahaza ibibazo bikomeye ni mw'ico gice cyo buryo mwimwemo. Murashobora kuvugisha abantu bose kivuyemwo abantu ngo arabe mwemo, ntimushobora kubavugisha. Sindabizi nimba mumaze ibyo bintu kubibona, ntimushobora kuganiriza abo bantu nk'abo biyumva yuko arabe mwemu ku buryo bw'uko atakintu na kimwe dushobora kubabwirwa. Uburende bibabwira umuntu wese atareka ngo abwirwe ikintu yari akwiye kugenzura, yibaze ati mbega ni munsi y'ukwekoshwa uwo muntu ari. Kandi uyu munsi rero turavuga yuko aha ntituvuga abantu, ariko turiko tuvuga ukoshwa kw'izo mwemu. Abantu bo baguma ari ab'agaciro kuri twebwe. Ni kuri Petero umwami yasemereye aravuga ngo Satani herera inyuma, kuko ibyo uvuze ntibiva ku Mana ariko ni iby'abantu. Kuri ibyo aguma ari Petero, aguma ari umuntu w'Imana. Guhera kuri gahunda ya mbere ni intumwa ikomeye, iyo Imana yahezagiye ikayikoresha mu buryo budasanzwe. Nimba nk'abana b'Imana tutarashikira uko gukura kutwemerera gutandukanya hagati umwana w'Imana w'agaciro, uwo mu gihe kanaka umwansi yadobeje akibiza n'ububasha bw'umwansi, byose bikatubabaza. Dutegerezwa gutandukanya hagati y'umwana w'Imana hamwe n'umugwanizi ashobora kumwosha mu mwanya kanaka. Ariko ikintu nyamukuru ni iki gikurikira: abo bantu umunsi umwe bazotegerezwa kugaragaza, bigaragaze neza, bavuga ati mwami nkura ko kino kintu naco nkeneye, kuko byazanye umubabaro, nta kintu kimwe casohoje. Kandi ndi wa nyuma ahagaze hano kugira ngo mbwire ikintu nohora umuntu. Kumbure nico gihe cyo kwibwira ibintu, cyo kuvuga ibintu. Iyo tutabivuze biguma binyegeje, kandi umugwanizi ashobora kubyinyegezamo. Uyu munsi navuze mu buryo bwumvikana yuko ibivugwa byose byabo buguruye umunwa bakagena ibintu uko bizoshika ntibyashitse. Kandi mwene data Branham aravuga uko ngo umuntu avuze ikintu hanyuma icyo kintu ntikibe, uwo muntu biraba nasenge gushika yaho iyo mpemu imuvamo, kuko Imana ntishobora kubesha. ibintu ivuze misi yose kuba ari ukuri. Turashobora kuzana ibyitwazo ibi n'ibindi tukavuga ati ngo iyaba biriya byagenze nk'uko, ngo byari kuba byagenze nk'uko. Oya, Imana ibona ibintu imbere y'igihe. Ntimushobora kwiyumvira yuko Imana itaharuriye kuri ibi kandi ko kitarizi ibi cyangwa itabonye ibi. Imana ibona ibintu neza mu buryo bwose, ibona ibintu byose neza. Abantu batabigira n'abantu baba barozwe n'izindi mpemu, dushobora dutakaza kubona ibintu neza. Ariko ndababwira ibyo Mr. Branham avuga, umwana w'Imana wese areka agakosogwa. Mbere aravugwa muri gahunda bw'ishengero akavuga ngo umuntu iyo akosowe n'abazoshengero hanyuma akaca yishofa yitwara nabi, nuko afise impwemu mbi. Hari ikintu Jeni yipfuriza
délivrés du mal. nuko nifuriza n'abandi bose nuko twobohorwa n'uwo mugwanizi. Uko niko havugwa mu isengesho ngo tubohore wa mubi, Que nous voulons. kandi ibyo nibyo dushaka. Le malin a un droit. Umugwanizi afise uburenganzira ubwo ari bwo bwose kuba ari we wese dutegerezwa kububohokako. Ni umucunguzi wacu gusa niwe ategerezwa kugira ubwo burenganzira kuri twebwe. Et alors, Hanyuma on se tait. turaceceka, hanyuma tukaba tubizi yuko Imana Dire sa peau. izoshikana ibyayo Plan. neza n'umugambi wayo. Mais les hommes Ariko abantu doivent être arrachés à bategerezwa gukurwa muri ibyo bintu byose, ibintu byakozwe n'abantu, ibintu byose byakozwe n'abantu, ibintu byose bidashobora kuba bihagaze imbere y'Imana, bidashobora kuba bihagaze imbere y'Imana, bitegerezwa ubu gushwa ku ruhande. Kandi tuhejeje gusoma ngo umuntu avuze ikintu kidahuje n'ijambo ry'Imana ni uko Imana itavuze. Et si Dieu. Kandi Imana itavuze rero hacabiki, Qu'est-ce qui se passe alors? hacabiki. Nous sommes peut-être. Twumbure tuba turi abantu b'agaciro cyane. Hanyuma Petero yabaye umwe mu bugingo bw'agaciro, Et qu'est-ce que c'était? ariko byari biki? Umwanya waraje kuri we Ainsi. ameruko, hanyuma umwanya uraza, ariko Petero aguma ari Petero w'agaciro nyine. Bien-aimés, Bakundwa, nous aimons tout le peuple de Dieu. turakunda ubwoko bwose bw'Imana kandi nta n'umwe turaba dusuzuguye, En le condamnant. ahubwo nta na gato ngo tumucire urubanza, ahubwo nk'igihushane c'ivyo turavuga ati oh Mana, fata ivyo bintu mu biganza vyawe, ndasabye guhera uyu munsi sintakaze ijambo na rimwe ku muntu kanaka mvuga, ahubwo mu kumuvuga ahubwo nsenge Dans la prière. mu isengesho, kandi Imana izoduha uko ibintu bihindukira ukundi. Twese turindiriye uko ibintu bihindukira nk'uko, nta kintu na kimwe gishobora gukorwa imbere y'ivyo. Choses doivent être. Ibintu bitegerezwa gutondekwa n'Imana ubwayo. Ntidushobora kuguma muri urwo rwijiji hanyuma ngo twibaze ngo Imana izokwishura. Nous devons. Dutegerezwa guhura nuko guhishurwa kuva kuri mwemu bihuye ku ijambo ryahishuwe, kandi tugaceceka aho Imana yanumye, aho Imana yavuze tukavuga, tugakora aho Imana yakoze, tugakora igihe Imana yakoze. Aho rero ibintu byose bizobera nk'uko Imana ibishaka. Parole adressée. Iryo ni ijambo ribwiwe ishengero. Que les années passent. Mw'imyaka yose irenganye Imana yararetse ibyo birarengana. Ubu rero bikwiye ko tugira intango shasha, intango y'umubwina, atari ibyo abantu bakora, intango abantu bakora, ariko intango Imana ishobora gukora mu mutima wawe no mu mutima wanje ku bw'ubuntu, biciye ku bushobozi bw'amaraso bw'ijambo no ku bwa mwemu. Kandi aho rero nta muntu n'umwe agira icyo akorako atabarako Auprès de l'autre en disant. angaze ku wundi ngo ubone ngo tuza gukora ibi, gukora ngo n'ibi, ariko mwemu yera azokwemeza umwe wese azokora ibyo mwemu yera azomurongoye gukora. Ça, c'est l'action. Ico ni igikorwa c'Imana, kandi ibyo turindiriye. Umugeni Un grand privilège. afise akaryo kadasanzwe, Tout. ategerezwa kuba afise ubushobozi bw'umukwe ubwiwe, Nous croyons kandi turizera yuko Imana izobikora grâce. ku bw'ubuntu. Nous voulons tous. Twese turashaka kuja hamwe mu isengesho, La face de Dieu. turi imbere y'Imana, Au Seigneur. dusabe umwami De me corriger de nous. ankosore, adukosore, akosore abo bose batari na hano uyu munsi, bene data bose na bashiki bacu bakundwa, Conduire dans. abarongorere mu bumwe bwa mwemu, kandi De se yishimagize révéler. anishure. Ni Notre seul ni souhait. cyo cyifuzo kimwe cyonyine dufise, naryo sengesho ryacu. Reçois ce qu'il est. Imana ironse ibyo yemerewe byose, natwe tuzoronka ibyo twemerewe byose, ibyo dufite uburenganzira. Twese dufashwa kubw'ubuntu. Umwami anahezagire abo bose batari hano uyu munsi, ariko batwaye uwo mutwaro hamwe natwe, bafise uwo mutwaro ku mitima yabo, bababajwe, baranye natwe, bumvana natwe. Ibyo Imana ibahezagire bose uyu munsi, ibe hafi ya bose, kandi ishobore kubw'ubuntu guhindukiza uko ibintu bimeze ku bwoko bwayo, kugira ngo dushobore kunezerwa, hanyuma dutware inkuru nziza y'umunezero
umunezero dufise ukwemeza kuva ku mana yacu gutumbereye yubaha izina ryayo ikarishimagiza. Mbega mwese mu kwizera ibyo? Amen. Twabyumvise nta muntu n'umwe azomaramara, kandi abo bose bashira icizere ciwe muri we bazoshingwa bishimitse. N'ubu naho hagati mu bihuhusi byose, hagati mu mipfunda, muri byose aguma ahagaze uwo, kuko yubaka inzu yiwe ku rutare. Mbere no hagati mu bihuhusi by'imyaka irenganye, abantu bose bazoguma bahagaze, abubatse inzu yabo y'ukwizera ku rutandara rwo guhishurirwa kw'Imana, kandi Yesu Kristo ariko guhishurirwa, kandi yatumenyesheje ijambo ryiwe n'izina ryiwe. Nico gituma kwiherezo nta muntu n'umwe azosoma nturi, bose bazoba bakijijwe kuva muri iyo mipfunda. Igihuhusi kizotekana, imiyaga itekane, kandi umwami azoseruka. Amen. Kandi tuzoseruka twese, kandi ibyo yavuze azobisohoza. Amen. Hahimbazwe izina ryiwe ryera. Amen. Amen. Turahaguruka dusenge. Mana yizigirwa, turagushimira n'imitima yacu yose kubwa rino jambo no kuri kino gitondo no kubwira ijambo ryawe ry'igiciro, biciye kuri rino jambo ryawe ry'igiciro. Turagushimira yuko udukosora twese mwami, ukatwemerera kukumviriza ijambo ryawe ikagwa mu mitima yacu, ushobore kurema ukore byose muri twebwe nk'uko nyine biguhembaye, atari nk'uko tubishaka, atari nk'uko ariko uko ubishaka, ariko kubishaka gusa. Icyo dusaba ni uko wofasha umwe wese muri twebwe mwami wizigirwa. Ntiwemere yuko umugwanizi abandanya gufata ubwoko bwawe, ariko ubuhore umwe wese, ubuhore umwe wese. Nibyo dusaba n'imitima yacu yose mu izina ry'igiciro kandi ryera kandi ry'ubwiza Yesu Kristo mwami. Turabizi yuko uranesheje w'Igorogota, waracunguye, warabohoye. Haleluya, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nta kundi twobigenza kiretse guhura na Satani, kandi ibintu byose bitari ibyawe turabyanse. Turavuze kugira ngo wimenyekanishe, wiyerekane mu izina ryawe ry'igitangaza kandi ry'ubwiza mwami. Ni ijambo ryawe gusa, n'ibintu gusa, ibyo uvuze nibyo nyamukuru kuri twebwe. Ibyo umugwanizi cyangwa kuduhumekeramo ntitubishaka, turabyanse. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Turagushimira mwami, wavuganye ubushobozi kandi ibintu byose wabimuritse ko. Turagushimira kandi turagushimira ko twemera kuza kuri wewe. Nibyo wavuze ukavuga ngo nimuze kuri jewe, kandi mwami tuzoza. Izina ryawe rihabwe icubahiro no gusengwa ubwiza. Turagushimira yuko udasinziriye, turagushimira yuko udahunyiza, ariko yuko ugaba ku bwoko bwawe mwami, kandi nuheba ubwoko bwawe, ariko uri kumwe nabo wera ku ntango guca ku iherezo. Ugushimirwa, icubahiro, ubwiza by'izina ryawe ry'ubwiza. Haleluya mwami, turaguha icubahiro no muri kino gitondo. Ushimwe, uri igitangaza, uri uw'ubwiza, witoranirije umukozi, umuhanuzi mwami. Na rimwe ntitwigeze dutahura ijambo nk'uko muri kino gihe, mwana masaha ya nyuma bimeze muri kino gihe cya nyuma. Uguhimbazwa kandi urakoze ku bw'ibyo. Turagusabye ngo ubandanye ubane natwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen.